yemwo twasanze igihugu ca Kenya nico gihugu kimaze kuba giteye imbere cyane hama ubushakashatsi bwo kuva mu bihumbi 2021 buca bwerekana neza yuko izi ndege ziriko zirakogwa ubu nizo zikenera amavuta y'ikibonobono rero tubona abazungu bariko barashira imitahe cyane mu bihugu vya Afrika rero nako kubera ko tumaze kugira umugambi mugabo ntitwabona ingene two bitangura twaciye rero turaba tubona muri Kenya babahaye ikibanza kinini cyo kurimamo ikibonobono tubona ikimenyesha makuru cavyanditse na cenda kirondera ndabarondera ndabona amahera babahaye mbona na mahera menshi cyane ndavuga none ari amahera bashize muri bya bintu ibintu twebwe ngaho iwacu biba mu ishamba kandi haheze igihe kitari gito ndiko ndabikurikirana nanje ndabigerageza nta kuntu natwe twosatira ya naciye ngerageza gusatira ndandikira ico kimenyesha makuru muri Amerika ndanabatelefona barambwira ati nivyo ariko mu Burundi mwebwe ntimurimwo ti rero mugomba kubikora nimukorane n'abakenya hanyuma twaciye rero dukorana n'abakenya abakenya turabegera ariko nabo tubona umengo ego bariko baradufasha canke baradufashije kuva mu ntango Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Zombi turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tura abantu bateye imbere Uburundi buri mu nzira y'amajambere mu bihumbi 2040 buzaba buri mu nzira y'amajambere mu bihumbi 2060 buzaba bwamaze gushikira iterambere riramo byo byose ntibishobora gukunda tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore je birandaba kandi nawe mukunzi wa Roy TV birakuraba bisaba dukore cyane bisaba dukore amaboko mu mpuzu Roy TV rero yari ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubagendera mu kubaba hafi mu bikorwa babasanzwe barimwo kugira ngo babisangize abandi ubu musi rero twateye iteka ridasanzwe turi kumwe n'umwe mu basanzwe barangura imirimo mu basanzwe bariko barakora cyane kugira ngo ejo hazoza azora umuntu ateye imbere n'umupapa akiri muto ariko bigaragara ko ariko arakora cyane aje ngaha muri Roy TV kugira ngo adusigurire turabire hamwe mbega twokwiteza imbere gute mbega twokora iki mbega n'iki twokora kugira ngo vyihuse utaranashika no mu 2040 tuzoze twamaze gutera imbere n'umupapa rero novuga ko hari gitegwa kimwe yabonye ko gishobora guteza imbere Uburundi canke abarundi ariko ico gitego gisanzwe kiba mu ishamba bariyumvira ati ko gisanzwe kiba mu ishamba nta kuntu twokidugana tukakirima kw'isi ko haba hasanzwe hagutse tukakirima neza mu buryo bwa kijambere hama gateza imbere Uburundi n'abarundi ico gitego rero muticitwa gute ngitegwa citwa ikibonobono Byambere ndacumvise ariko araza kutubwira ico gitego ngene gisanzwe kimeze araza kudusigura mu ncamake uwo mugambi umeze gute mugumane nacu mbere ko twinjira mu kiganiro reka ndamusabe idondora abakunzi ba Roy TV mumenye turiko tuvugana nande mbega iyo mirimo yiwe ayirangura gute ayirangurira hehe turakwakira muri Roy TV murakoze cyane ndabashimiye ubwa mbere ndaramukije abariko barakurikirana ikiganiro nongera nshimira namwe mwanyakiriye hano twe turakorana kino kiganiro murakoze manze menyeshe abariko baradukurikirana yuko mwabuze ko ndumupapa ariko sivyo era biracameze gutya nabanyume gusa nk'umuntu akuze ndavye nuganira cyane baza ko uri umupapa sirayimenyera abasore bahoze nk'uko abandi basore binje ngaho cyo batangura kuntera inkuru bagatangura kundesha kimya kimwe mugare we washitse umuhoze mbona menga uri kuvuga nyene buke ndavuga ati peut-être n'umupapa afise abana n'umufasoni wiwe niko bimeze ariko sorry gato murumvise ko akiri umusore n'ivyishimo bidasanzwe kwakira umusore nk'uyu amaze kwimvira icumviro turashaka kugaruka ruko turashaka zoshike kure tuzo bavuga ngo inkoni uzo kwishimikiza mu busaza witukiri muti wicakare urumva rero ko abitanguye aza kubidusangiza natwe tubikorere ejo hazoze turi abantu bateye imbere bivuye mu maboko yacu amazina yabakwitande murakoze cyane nitwa David Tuyisabe Tuyisabe David nkuko navuze ndo umusore nkaba ndi umwe mu batanguje
umugambi wo kurima igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Ni igiterwa abatari bake barakizi cane mu Burundi, uretse babandi bitwa ko ari imvukira gusa. N'imvukira nuko gusa bashobora kuba batomenya icarico, ariko bahora bakibona. Yakiriho ngaha i Bujumbura, kiri ahantu henshi cane, kandi carigeze kuba kirimwa mu Burundi kera cane ku bazungu, ariko ubu cafatwa nk'igiterwa kiri mu ishamba. Gusa twebwe twavuze tuti twaguma twicaye gutya mu gihe duhamagarirwa kwihangira imirimo kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Twarabonye neza yuko ico giterwa ko ushobora kukibyaza umusaruro. Tumaze kubibona dusanga birashoboka, nuko rero tuca turiyegeranya tutangura kusigura ivyacu, ndetse gushika ubu turabona neza yuko hamwe abarundi n'abarundikazi ugwaruka cane cane bodushigikira, n'abanyamitahe bakadushigikira. Ni igiterwa tugomba kuba tworima mu Burundi bwose, ku mitumba yose, mu bucimbiri bwose, kugira ngo tukivyaze umusaruro. Narirya ari igiterwa gishobora kongereza umwimbu mu kuzana amahera mvamakungu, cyo kirafise isoko hanze, ndetse no mu gihe twoba tuvyitwayemwo neza, natwe twifuza kuba twoshinga inganda ngaha nyene mu gihugu zihingura ibivuye mu giterwa c'ikibonobono, aho novuga yuko dushobora kuba tworonka nk'inganda zirenga 5 kandi zotanga akazi ku batari bake ku bivuye mu kibonobono. Nivyo mu bisanzwe two twakora. Tukiri ngaho nyene, hari abantu baca bibaza mbega abo bantu bimva ico giterwa c'ikibonobono ni bande? Yoba ari shirahamwe, yoba ari association, byoba bimeze gute? Yoba ari David wenyene yumva ico cimviro, boba bameze gute? Hari abaza kuvyifuza ariho bacumva ico giterwa, canke se bifuza kukimenya ariko bakavuga turondere bande? Ni David ku gatwe kiwe canke ni association musanzwe mukorana? Turashaka kuduha umuco neza na neza, bimeze gute? Murakoze cyane, mumbajije ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe ni David aserukiye umuryango w'abarimyi b'ikibonobono. Mu Kirundi bavuga ngo nyamugendako ntarimira imesha. Uravye uko umugambi ungana sinobishobora. Hanyuma kandi duhamagarirwa twese kuja mu koperative. Twakoze rero koperative y'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono, yitwa Kibonobono Oyo. Rero nije ndayiserukira mu mategeko, ariko sije jenyene, ndi kumwe n'abandi. Rero abo twitura bose canke abaja kuba bariko baradukurikirana bamenye yuko bariko barakurikirana David ahagarariye koperative Kibonobono Oyo, yiyemeje guteza imbere igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Tukiri ngaho nyene, mu ntango David yatubwiye yuko ico giterwa c'ikibonobono gisanzwe kiba mu ishamba, gisanzwe kiri mu ishamba, ariko uno munsi kugeza n'ubu iyo koperative Ikibonobono Oyo yamaze kwiyumvira ati iki giterwa kiri mu ishamba, ariko reka tugerageze dushama yuko ico giterwa kwisi tucameliyore kiwe kinini, tuzogishore mu makungu, turonka amafaranga y'agaciro, turonke n'ibindi, ko umva gisanzwe gifise n'isoko mu mahanga. Tukiri ngaho nyene David, turashaka mutubwire mbega ko twumva cyari mu ishamba, mwoba mumaze gupima mukavuga ati katugikure mu ishamba turabe ko kwisi kyakunda, ko hari ibintu usanga, kuko hari ibintu usanga biba mu mazi bidashobora kuba hejuru, nshobora tugasanga kiba mu ishamba kidashobora kuba kwisi. Mbega mwaba mumaze gupima uwo mugambi, mwaba muragira amahirwe yo kuvuga ati imbere ko tuwagura tukagura akarere tugashira mugwaruka n'abandi bose baba bavyifuza mu kukirima, nta ruhombo ruzoba rurimwo? Mwaba mumaze gupima mukavuga turagikuye mu ishamba turagishize kwisi, tugomba twagura akarere, bimeze gute? Murakoze cyane. Nivyo natanguye ndi jenyene, ntangura mbona ico giterwa ndagikura mu ishamba, ndakizana imuhira, ndagitera, ndabona umwanya gikuriye n'umwanya cereye. Hanyuma vyinshi rero kubera ko nari sanzwe ndabibona kuri internet, natanguye mvugana n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Aziya, no ku mugabane cyane cyane wa Amerika. Barampa amakuru ku bijanye n'ico giterwa, kugeza rero igihe nagerageje
no kuraba bimwe mu bikivamwo cyane cyane amavuta amenyekana cyane ku mavuta akuza imishatsi. Navuze ntireka nanje ngerageze ndabe ko nobona ano mavuta. Rero nkibigerageza nari jenyene ariko maze kubivuga rima turashaka naho nyene muduha umuco. Murakoze cyane mbajije ikibazo. Abantu benshi baguma badutelefona hari abatama usanga bafise amatongo manini manini bakadutelefona bavuga tuti none twabonye itangazo twabonye ivyo muri ko murakora ni mutubwire amatongo yacu tuyarima. Nagoma ndabamenyeshe mu ncamake ingene umugambi upanze ingene umeze. Mu bisanzwe abariko baradukurikirana bose cyane cyane ugwaruka nigo rukoresha izi mbuga uretse ko tunarukeneye cyane muri no mugambi uko bimeze mu ntango. Urabona ko leta yacu yadushize ku muvuduko udasanzwe wo gukora, ndetse muri iyo minsi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bwaratanze amahirwe ku bantu bafise igitegwa ivyo borima bishobora kugira akamaro igihugu. Ubu rero twebwe nk'ubu twaramaze kwandikira ubushikiranganje tubusaba amahegitari 250. Hanyuma kandi turi koperative na nabivuze. Ubu rero koperative mu gice ca mbere niyizorima yonyene. Umuntu akeneye kuronka inyungu zivuye muri runo burimyi tumusaba kwinjira muri koperative. Nta kindi kintu na kimwe tumusaba. Amaze kwinjira muri koperative, koperative irafise abagronome abahinga mu vy'indimo bavyize. Uretse ko nubwo batuba bavyize turafise abakenya bashobora kuzoza baje kuduforoma ingene bigenda. Sinivyo gusa nujya murimyi wacu w'umurundi twarabonye neza ko nawe nyene yaranyemereye ko ashobora kuduha ibijanye n'ingene ico gitegwa corimwa. Rero koperative niyizorima irime ikurikirane iyo mirima hanyuma ishore hanze. Kubera bariya uko dukorana nabo canke uko tuzokorana nabo bo tumaze kwipanga bakabona ko duhari bakabona yuko twiteguye bo baca bazana amahera financement bakazana amahera kavuga ati okay amahera ngaya ni murime. Hama twebwe koperative izocirima irimye bariya baca bagaruka rero bakaca bongera bakatugurira kuba baravuga ati twarabahaye amafaranga gutya ubu rero naho zane rero umwimbu wanyu mwakuyemo tujane ku isoko. Ndikuvuga ari ukuntu duca tuvugana tukaraba ayo baduhaye tukagenda turariha gutyo dukorana muri ubwo buryo. Rero ubu mu ntango uko niko mu bisanzwe umugambi upanze. Ushaka kuronka inyungu zivuye mu kibonobono muri iki gice ca mbere ubisaba ube umunywanyi w'ikoperative. Ntibinagoye. Sinzi ko ndashobora no kuvuga ni amafaranga 6,000 gusa niyo dusaba kugira ngo umuntu abe umunywanyi. Kandi aha dusaba cyane cyane nk'ugwaruka ko rubamwo kuko turakeneye amakomite. Nk'ubu tuko turapanga amakomite mu ntara uhereye kwanza mu gihugu kaja mu ntara tukaja mu makomine ku mitumba no mu bucimbiri. Turakeneye amakomite azodufasha kuko nta gacimbiri na kamwe ko mu gihugu twifuza ko tazoba harimwo umurima w'ikibonobono. Hagati aho turakeneye n'abarimyi nabo ko bokumva kano kamo kuko nubwo turiko turavuga ngo n'abarimyi bo na koperative yonyene zorima n'abarimyi aha tuzoba akaryo ariko bitwa abanywanyi kuko ikibonobono umuntu wese asanzwe yitwa umurimyi turamusaba yuko aka kamo yokumva. Iyo ugiteye dufate wararimye nk'umurima w'ibiharage hanyuma ajya ku nkengera z'umurima ukacuteraho ikibonobono. Ikibonobono ni ciza cyane kubera kiraryoshe
gusumba ibindi biterwa byose ku buryo twa dukoko yama insecte yonona imirima iyo aje kona akumva akamoto k'ikibonobono ku ruhande ntaba kijya ku biterwa ahubwo acaja kurya ikibonobono rero nk'abarimyi bazoba babikoze gutyo twebwe tuzoca tugenda koperative izobijejwe kucigenda gupoma bijya bibonobono muri icyo gihe uca usanga uronse umwimbu umeze neza utanagwaye ushobora no kuronkamo imbuto nziza zirobanuwe naho urumva no kubarimyi turabasaba ko bokwinjira muri mugambi kuko ubwa mbere urumva ko bizokingira umurima wabo ikindi giza kabiri babiteye ku nkengera z'amatongo tuzoca tugaruka kandi tubibagurire tubaha amafaranga ubundi muce wa nyuma duhamagara n'abagwiza tunga abantu nawe we journalist urimwo uri mu bagwiza tunga muzane imitahe mushiremwo kubera muzoronka inyungu ivuye muri iyo mitahe yanyu kuko mwebwe ntimuzoja kurima kandi vy'ukuri nta n'uzorima kuko uzorima wese azoba yitwa umukozi wo ku munsi uwazohembwa arimye azohembwa nuko bimeze rero umugambi nuko upanze kuba dutelefona batubwira ngo tubahe amahirwe barime ntibikunda injira muri koperative mbere nongere ko naka twarashizeho na microfinance kuziganya no kuguranana byemewe n'amategeko kugira ngo abarimyi bacu bakirindiriye umwimbu uvuye mu kibonobono canke no mu gihe twoba twamaze kuba turiko turimbura twongera dushora dushobore kubafasha mu kubaha ingurane mu buryo busanzwe kugira ngo bashobore kwikenura mu byo basanzwe bariko barakora uretse ko natwe mbere twakwifuza yuko twoba abantu benshi cyane kugira ngo tukirime ahantu henshi hashoboka n'igiti ciza hajya muri Bibiliya kiranditswemo ko Imana yakimereje wa wundi yaratumwe indene witwa Yona kugira ngo acugamemwo akazuba rero ugiteye ku mbuga ku rugo ni sawa kirazana igitutu kandi muri ico harimwo navuze ko harimo ifumbire ikomeye cyane no kuri wa murimyi azoba yaragiteye ajya amababi akoroka ucukwega gusa ukwegera mu murima ni vyiza muri make nuko umugambi utunganijwe kandi turasaba yuko abantu boza ari benshi cyane kugira ngo turabe yuko twohiganwa n'abandi turonka amahera menshi kandi dushore cyane ibitari bike hanyuma ibindi navyo tubihingure ngaha nyene kuko natwe turabikeneye hariho abantu bafite imishatsi usanga ibagora ayo mavuta barayakeneye ni meza cyane hari ibiganiro twagiye dukora ku yandi ku zindi mbonesha kure ubikurikiranye hoho urumva ibiva mu kibonobono ingene bisanzwe bikora muri make n'ivyo sinzi David imbere ko turangiza mwadusigurira ico giterwa cy'ikibonobono ni igiterwa gishasha ngaha mu Burundi abenshi ntibari bakizi nanje sinayenda kizi ariko hari benshi baca bifuza kumenya mbega ico giterwa kubijanye n'ubushakashatsi mwagize mwasanze kiba hose ahashushe n'akanye mwasanze cerera mu gihe kingana gute hari abakunzi bacu bifuza kubimenya kugira ngo je nibihutira kumva uwo mugambi bakaza barashaka kumenya mbega umusaruro zoronka mu gihe kingana gute tuzorindira imisigara turashaka naho nyene ubaho umuco urakoze cyane igiterwa cy'ikibonobono usoma kuri internet ubona ko kibanu hashushe ahantu hashushe nka mu kiyaya Cimbo nayo Bujumburaho ni vyinshi cyane ahantu hashushe ariko twace dusanga ibiri biramoko menshi ashika kuri 10 hari ivyo rero usanga bifise utubuto tunini n'ibindi usanga bifise imbuto ntonto ivyo rero ntonto zo zikundira ahantu hashushe ariko ziga nini nahakanye zirahaba nko ngaha mu Burundi twaragerageje gukurikirana dusanga n'ahantu twakwita yuko hakanye cyane kirabayo hanyuma ugiteye cerera ni hagati y'amezi 4 5 6 nikirenza amezi 6 hanyuma ku mezi 6 kiba camye uca usarura hanyuma
inyuma y'ayandi mezi abiri ni kuvuga nk'ubu mu k'umunani ubu turi mu k'umunani ibyo twari twaramuye mu kwezi kwa gatandatu kwa gatanu ubu turiko turavyamura kandi dukoramwo ayo mavuta kica gisubira kandi kikera mu kwezi kwa 12 aho mvuze mu gihe ugiteye nko mu kwa mbere mu kwa gatandatu kiba kiguhaye umwimbu wa mbere mu kwa gatandatu kwa gatanu bivana n'ahantu hanyuma gushika mu k'umunani kiba gitanze umwimbu wa kabiri gushika mu k'12 kiba gitanze uwundi mwimbu wa kabiri wa gatatu kandi mu gihe wagikurikiranye neza nko ku hegitari urashobora kuronkaho itoni 3 canke zirenga nayo kubijanye n'amavuta novuga yuko kirava cane gusumba umuse ikigazi aha rero abariko barankurikirana bifuza kuzokirima bumve neza yuko nkuko mwavuze ati nikora ku bwejo kora ku bwejo umuntu wese yoba afise impemu yo gutera imbere yorima ikibonobono kuko vy'ukuri nkuko navuze ati ubushakashatsi buhari uno munsi uravye ukuntu abazungu banigana nubwo nawe kwandika canke ariko barankurikirana barashobora kuvyirondera nabo nyene bakabibona mugati basaba nibayibona bakabona birimo amahera menshi nibaje bagomba kubikora bonyene yani baza dushira ingufu hamwe uravye nk'abazungu ukuntu bariko barabishiramo amahera uhava bibaza ko mbere ngira ngo hariho n'ibindi bintu binyegeye inyuma rero uzoba yarimye ikibonobono ejo haza azobasumvya umwimbu warimye ikigazi niyo mpamvu rero dusaba yuko abantu bocijukira tukakirima ku bwinshi kikatuzanira ayo madolari canke amayero ko hari igihe kigwa mu madolari canke amayero canke mu manyakenya n'ayandi urumva amafaranga turayakeneye hama kandi n'ibisanzwe biva mu kibonobono turifuza yuko navyo nyene ngaha twobihingura kurabona uyu muvuduko turiko gutera imbere vuba cane abafise ingendeshwa zuba ari benshi rero amalibrifia natwebwe vyoba vyiza tuyihinguriye nganye no mu gihugu kugira ngo iyi miduga yose tuza turesukamwo amavuta ahinguriwe ngaha mu gihugu muri make nivyo imbere yuko turangiza hari abashobora kwifuza kwifatanya namwe mu bijanye niyo projet yo kurima ico kibonobono mbega bo basanga hehe ubaha adresse ikwiye nimba ari nimero zawe nimba ari aho musanzwe mukorera kugira ngo abazoba bavyifuza kwifatanya namwe bazobarondera murakoze kuvyo nimero vyo nibaza abariko barakurikirana ikiganiro baraje kuzibona ngaho hepfo zirahari hanyuma aho dukorera mu gisagara ca Bujumbura uriko uraja ku isoko ya Siyoni ni hagati y'isoko ya Kotebu n'isoko ya Siyoni hariho hotel yitwa Kangaro hotel uravye en face gutya ucubona ni kuvuga uzananye kuri Kotebu uriko uramanuka ni mu kuboko k'uburyo hariho etage ni kigo kinini kirimwo inyubakwa ya etage igeretswe kabiri yirange rya gris sinzi uko ndakivuga mu Kirundi hanyuma ni muri etage ya mbere muri biro y'102 andafise ifunguruzo za biro ngaha urabona urufunguzo rwa biro turi muri etage muri biro 102 ushitse hajya dukora kuva ku munsi wa mbere isaha 2 no tuba turi gushika ku munsi wa gatandatu uri kure arashobora kutwakura kandi nayo mafaranga kubera ari na make ashobora kuyarihira kuri rimikash kuko ari gihe ushaka gusanga kwinguruza bikugoye ariko kandi ndasaba abari kure mu ntara za Butanyerera na hariya ni Burunga n'ahandi bariko barumva rinojwe bihute baze kubera badufashe kujana umugambi hari kugira ibi byo gupanga amakomite bitubangukire naho dukorera namwe turabaye ikaze murakoze tuzobakira neza cyane ndabashimiye cyane rero namwe bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira ndanabatumira cyane gukorera hamwe kwinjira muri koperative twiteze imbere bivuye mu maboko yacu kiganiro yari kora ku bwejo tubifurize gukora cyane ejo hazoza mu 2040 tutaranahashika imbere yaho turashaka gutera imbere bivuye mu maboko yacu mwumva ko hariko haravuka ama koperative atari make aje kudushigikira aje kudutera intege mu kudufasha
kugira ngo dutere imbere cyane cyane twe kugwaruka rero abataraja mu makoperative ababona baba bayenteresa bashaka gukurikirana ico giterwa bifuza gukirima canke bifuza kumenya amakuru yaco mwumvise adresse muzomurondere mwifatanye nawe twiteze imbere ejo hazozo tura abantu bateye imbere ndabashimiye cyane rero shimiye na cameraman Zombi yakoze kudufasha amasanamu asa neza n'amajwi ariko abashikira asa neza ameze neza cyane au revoir.